jewe prénom ndageze mariage yeah nkaca nihuta inzu ndiko nduba nkaca ndandika ku mugabo wanje akwandika ko kayise kubera iki urwo rukundo ndabamujije reka abantu babigira murarinda mutubwire izo forme uwo muti mwari sa ndubatse inzu irahetse nkaca ndayandika ku mugabo wanje nkunda kubera ko usumba kayise yo mu rugo hagati y'umugabo n'umugore kenshi ni bande basesagura abagabo abagore ntibasesagura burya barasesagura ngasesagura cyane n'abagabo ntihama hariho en general n'abagabo reka abagore basesagura cyane umugore arinze asesagura my friends umugabo yabamwankiye yamvuze umugore arinze asesagura aba ari pire gusumba umugabo mbere ko ubona ko umuhungu ari gicibwa n'umukobwa ari gicibwa kandi atari wenyine kandi atayiteye ntiyayiteye elle était pas seule umugabo style umunyavyaha babona n'umukobwa ufise inda ntibabona ko yitewe n'umugabo wowe uri kuratamvuka ufise inda nibyo amukobwa ntande arafise yatwaye inda ntibiyumvira ko yamutera no muhungu yamutera ntaco arafise indero wewe ufuza gukura y'inda ukagenda kwa muganga bakagukurirayo ntavyonze umugabo none bazikurirayo he antuka simuhira Gareba. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke muramutse bivanye na muherereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. Kaze mwese byose mukadukurikirana naho ubona ko umuvite bitanguye kwa nkakiri kare. Karibu sana. Asante. Umeze neza? Yego. Yes, amakadu ikaze nawe kwadukurikirana mu mwese mukumadukurikirana aho muherereye abari mu Burundi abari hanze igihugu mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo ndetse ni Buraya Canada ndetse n'ahandi agiye atandukanye. Ni Magic Channel TV turi kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Greta Kwizera. D'abord usa neza mu maso kana sindabikubwira dukona urasa neza gose. Sinzi abantu ko barabikurikirana ntibakubanire. Bavyandike muri commentaire. Bavyandike muri commentaire murabe ingene asa. Kandi waniyongereye ukuntu wavyibushe gose. Baguma babimbwiye. Ni kubera iki? Shush. Urajya umushusho. Oya, dabeje. Amahoro. Aha, umisamiye nta mahoro arufise. Kwiha amahoro. Ntuburatahura nyene ufite ama stress menshi. Ako ama stress yagabanutse. Uyu naho ama stress aza uca wiha amahoro. Ariko kandi tuvuye mu kwezi wari kurakora gose ukwezi kwa gatatu. Wari ufite ibikorwa byinshi bitandukanye wari stressé. Ariko still ugumusa neza kano kubwiza nagira tumingo baragenda. Murakoze. Merci. Iraidwe iriye hega geta. Twaduherane kwanza nibishushi. Iraidye sha kwa Nuru. Kwa Nuru. Ego vraiment cameraman wacu kwi Silent Vibes yadutumiye sha. Ariko rero bavuga ati gutuza kugira utigeze ufunga. None niba gutumira okay ko muhora muja muri mariage nimwe mwagiye kurongoko twagiye guhashigikira amizuma n'abana beza by the way ngira ndabivuge vraiment amizuma n'abana beza cyane kuko ego hari abakretien batumira kuri Noel ariko si benshi nibijyango miki amizuma ntashobora kwisangiza nagiye no muri Aziatique ku misigiti usanga batekeye abana bo mwibarabara no ku musigiti burya barateka no baraza ninge baje gusenga bagahabana mwibara bakarya kandi bari bose atari umukristo wari wese baramushobora baramu abakristo baraho shamizima nabana beza kandi bose kandi baza ko bagize ukwezi kwiza nibaza ko nivyo basengeye vyishugwe hama natwe turonkeremo naco turonkera abagenzi bacu b'abamizirima banuru n'abandi bose yego vraiment ivyo mwasengeye ku kwezi bya kuragoye kujya 18h kujya 18h uri gufunga ryari wewe atana mazi uri gufunga ryari wewe you have to be honest yego vraiment dressing na best fasting ya mbere nagize nini yari miss 3 mugana ja saa 9 gatatu cyambwirana tuko turayigirana ati birasi no ariko saa 9 ku munsi saa 9 nk'ubu ry'umurango ukabura fungo zo gufungura kandi di saa 9 kandi natwe twavuze ngo tukatugire 9 bakatweka bacayitaho twari ku ishure tuko turasengera ikintu
tugatwire neven sha vyaranse vraiment ndaga muraze ikintu kima amafungo sikwifungisha kujya ndashobora gukorera imana mu bindi bintu nimba ntahora nguma ntwenga nteri blague abantu ufasha abantu reka basije mfume nifungisha ikindi nze ndafasha abantu kwishura umwana abuze stilo nkayimugurira abuze igitumbura twari muri interne abuze igitumbura ndakimugurira none uko Wachugira ikora ariko nivyo gufunga bya si gufunga injya si gufunga ijya vraiment bon ushobora gufunga maybe icyaha cyarakunaniye guheba ukavuga ati no kabisa nagomba mfata umwuka kugira ngo sinzosubire inka ni nk'ikarema y'abakatolika ari umuntu akubwira ati jewe vraiment sinojya mantanyo y'akayeri ariko gushika ikarema ihere akifunga avuga ati je sinzosura kuno donc wifunga ikintu uvuga ati cyarakunaniye donc guheba ariko abantu beshega donc turi abakoroni binga cyane burya ega nico kintu ko burya bashobora kuva muhira ushobora kuba utafungura nico ituma nshobora kuvuga ati reka ngira ico yes bon no musira kandi rero ibintu ushaka kutuganirako biraza gushaka kuri bibiri mugabo reka mayemere kuca mbere ko ca mbere ni kubera iki umukobwa mu kibano maybe iyo atwaye nkinda bamufata nk'igicibwa maybe bikamutera depression no gukuramo yanda canke kuva muhira agatakomoka canke agahitamo gukuramo yanda kugira ngo ntasarike muri carte kugira ntaze gusarika imbere y'abavyeyi mu bagenzi hagiye hatandukanye kubera ko mu gutinya amajambo y'abantu donc muri mwe twamenyera iyo twayinda ubigicibwa abantu bakubona nabi ni gute umukobwa agomba kwitwara mu gihe yamenye ko yasamye inda atipfuje ivyo nibaza ko vyavuye ku mvo y'ibintu vya kera umukobwa atwayinda atifuje akiri wabo umuryango papa wiwe mama we baraja hamwe bakamuta mu gisumanyenzi akabavyeyi umengo nta kinya bari bafise na mutima ruku je ngira cari gihano kibi mugabo catuma baca bisonera peut-être catuma baca bagira geso zibi gatoyi kuko wacu uvuga ati none je nka twarinda banta mu gisumanyenzi je ngira bashize igihano kibi kibi cambere kibabaza kugira abakobwa nta yindi explication je nobi donc urumva igico gisumanyenzi kiravaho uko imyaka igenda niko abantu twevoluwa mugayo iyo mentalite ntiyahindutse ku bavyeyi bamwe bamwe utegezwa kuba igicibwa twarindi wanyu et aussi hagiye ku mukobwa ubuzima bwe bwose buca buhinduka kuko do umara amezi 9 ugize n'Imana ntunagware ugwaye umara amezi 9 ugwaye ntubugikoze bya bikorwa wahora ugira abantu twumvuga mu gihe famille nabikwemereye basa ati nta kundi vyabaye ndavuga abantu bari civiliser mu mutwe mugaye aussi pour une fille nawe birahinduka ubuzima bwe bwose ushaka ube wubatse d'ailleurs none woja kwishura ufisinda noja kwishura ufisinda hari bikorwa udasura gukora ufisinda wibugenze bamwe basika nkako tuvuga ico kintu kwibungenga ntimakuvuga ngo wibungenze ngo nta gutwarinda ngo kwibungenza okay ntari ibintu udakora yo wibungenze ho umwana umaze kumuvyara hayo n'ibindi udasura gukora utegereza akazi kawe ka mbere gategerezwa kuba wa mwidegenzo wari ufise umukobwa umaze kuba umumama n'ikindi kintu priorité tegereza kuba uri umwana nimba wahora wanvisaja kuzoja ruguru gukorerayo canke gukora akazi k'ijoro biba bihitse kutari guta umwana oya hama rero donc tugaruke kandi kugena ucuba igicibwa ico umukobwa gusa yomenya c'est que ivyo nyene ntanavuze imbere yo kunavyumvira imbere yo kunagwa muri ico caha ego birashika benshi birashika par accident barafatwa ku nguvu barahendwa n'abahungu barabashiramo utuntu aho twumvuga mu gihe wabigize bishaka uyu gacu usanga ni wagoye ariko hari n'igihe ubigira ubishaka gusa udashaka inda udashaka inda uri protege ufite ni ya negligence ubigize udashaka inda umenye yuko hama ntuni protege forte chance uratwarinda uri en danger urumva rero bisigura yuko imaze gushika ikaja mu nda imbere ko babona ko umuhungu ari gicibwa n'umukobwa ari gicibwa kandi atari wenyine kandi atayiteye ntiyayiteye elle était pas seule umugabo style umunyavyaha babona n'umukobwa ufise inda ntibabona ko yitewe n'umugabo wowe uri kuratamvuka ufise inda nibyo mukobwa ntande arafise yatwaye inda okay rero wa muhungu yabimutera ntaco arafise indero wewe ivyo birababaje ntaco mugabo ni kwa kundi nyene igisuma nyenzi catamwe bagitamwe umukobwa ntabwo bagitamwe umuhungu
umuhungu nawe ntajyana burya bamuha oya umuhungu avyemeye ati jewe ndemanga jewe. iyo nda apana ngo ni jewe ndemanga iyo nda ntimumwice yaratanga ngo inzoga nyinshi cane hama umukobwa agaca bamurungika hari ahantu bita muri Kongo nimba ari muri bushi nimba ari hariho akantu bahita huje n'abarundi kazi gushika n'ubu ako ga region karimwo abarundi kazi benshi kuko bataguteye mu kisimanyenzi bagutaho bagenda bacha kujana aho hantu muri Kongo abakongomani mu gahinga kanyaganande ukavyarirayo abakongomani bakabarongora mukagira amamari yacu n'abakongomani kuko bavuga ati ntuzogaruka mu Burundi aho mu gihe umuhungu yavyemeye ivyo mperuka kubimenya muri BF niyo babitwigishije ndakaye donc aho umuhungu yaba yavyemeye rero sinibaza ko umuhungu yari afise igihano no rero niyo mentalite kuva kera umunyavyaha n'umukobwa niwe yatabwa wenyene mu kisimanye yes mais aussi je ndabitahura rimwe no kwica kugira iki ndabitahura mais ivyo bihano gituma bivya affect umukobwa ndabitahura kuko niwe agogwa gusumba umuhungu urusyo ego niwe agogwa gusumba umuhungu nivyo nakubwiye ntusubira kubaho uko wahora ubaho usura kwidegemvya ko wahora widegemvya n'aba mama bashake babe bari marié barabikubwira ati jewe avant ko nari imeze nta bana mfise sico kimwe nkuko meze umfise abana hari ama responsabilité menshi kandi ndatahura cyane umuntu akubwira ati jewe nta mwana nifuza ubu foko mbanza hari abantu bagira mariage akakubwira ati ngesha après 2 ans tuja tubivugana tuze turonka akazi mbanze mpeze amashuri peut-être ugasanga bako baravyara après 2-3 ans kuko barabizi neza ku mwana ari ikintu cambere kigoye cyane rero urumva responsabilité nyinshi ego umugabo ku mufuka arababara vraiment fo umugabo rero ku mufuka arababara kugwanira kuri bisi kugira ngo ashobore gushika ku kazi umukate w'abana ariko we waracakora we waraca réaliser amarevi we waraca ntibimubuza kuvoyager ntibimubuza kuja gukorera ahantu kure ariko nibaza ko vyose vyatewe na Eva yagize niwe yacumuye Amari kivuga ati abagore rero mwese muzoruha n'urubyaro muzovyara murusha rero mugomba kuvyasima nawe tuzogirusha hano gupambana kabisa rero muganda bitahura rero education zitegezwa guhabwa cyane abakobwa kubera ko nibo baba affected cyane gose okay bon ntaco vyose naco vyabaye mugabo tugaruka imbere naho umukobwa akimenya bon fata uno musi aramenye ko yatwaye inda ni gute agomba kwitwara kugira ngo kumbure ntaze guhana n'izo ngorane zindi mbega ninda agomba kwegera bwa mbere ninde umuntu agomba kuganiriza kugira ngo basi nubwo biza gushikira papa nubwo biza gushikira mu kibano bize kuza vyagabanije amakari icambere na mbere jewe umaze kumenya ko ufise inda mu mutwe ntihaze kushaka no kuyikurayo ni bravo vraiment jewe ni bravo kubera ko uba wisinye bawisinye ukavuga ati jenzo umurera uko bigenda uko ni benshi bemera bakirukanwa ni wabo papa akamwirukana mugaka hagati yako ndayikurayo wapi kuri intwari ego vraiment wewe umukobwa no musitwaye ufise inda canke mboye warayitwaye ntumvira ico mushobora gukura inda vraiment muri intwari uri intwari kabisa bon n'abadikurayo nivyo nyene batinya nivyo nyene usanga ari muri genre baranyica muhira nta papa wiwe nzi canke uwo mutipe ntitunakundana twahuye uko uravyumva akimvira ibintu byinshi mu mutwe akimvira ingene ubuzima gira heba amashure ingene atazosura gukora ingene agira bo mu mama agomba cupire acha prefera kuyikurayo mugabo nyene urumva mwese nashura yewe je singena juje umuntu mwese nashura yewe ngabo urinze ingene wo kwitwara urinze ubimenye ushaka kuyigumizayo jewe ndakunda ba mama umufise vraiment wora ukabwira mu mama kuko haje mu mama aratahura kuko nawe arabizi kandi ni wazogufasha gusigurira papa wawe atabavyeyi naho ufise urondera mu kibano umuntu mumvikana mugabo kote mugabo igitsina gore still no gutahura ego vraiment igitsina gore hama ndafite témoignage y'umugenzi yigeze kuyumvira ingene bibwira mama wiwe arabibura ati jewe baca banyica no acha bibwira umuntu yarazi mutonto wiwe yarazi yuko ari wazomuvugira acha amubwira ati ikintu kimwe gasuro no kurira ndagukubita ndakubwire naka amazi imyaka 100 ashaka umwana ntamuronke ibiki genda ubibwira abavyeyi bawe banstozi wanje iyo muryango vraiment ndayikunda cyane kuko umukobwa yamaze kugwa mu caha yamaze kwitwara deja muri we ararusha arababaye aricuza nawe nk'umuvyeyi ukacuta kuko acumwongerereza
ibibazo uribaza ukaca umwirukana ni ukuri aba bavyeyi birababaje igiti niho kigoroye kikiri gito ntimwicara ngo muganire je te jure birababaje ntimwicara ngo muganire ushaka uri umugabo uva ku kazi ukanywa akayeri kuri comptoir ukaca utaha ukaryama umumama ntanari muganiriza umukobwa wawe pa aragoye mu caha ucuza gushaka kugorora igiti kigeze hariya acara abasumvye muri make ivyo bintu bibaye ni kubera ko hari ibintu utamweretse bamwe kenshi cyane ukiri ngaho nyene rero mbega ntushobora kuba umugenzi w'umwana wawe hama aca kwisanzura ko nyene nk'umugenzi nivyo mviza nivyo ashika bikagenda ukunya uzonze umwaniriza uzozo mbwira aca bituma yisanzura kumbure no gukora ibindi bintu kandi kenshi bariyigisha ukihangana 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 urumva utaragira ubugeni bakubwira kwihangana mugabo hari ikintu bibagira naho kubabwira vyase kwihangana naho ubigenza gute wikingire basi kubera iki hari ingwara hari amada utifuje ucahagarika amashuri donc ico kintu rero turatinya kukivuga uri umuvyeyi uratinya kukivuga ucumenga urashize isoni mugabo menya kubu wewe fata urabwiye Kayisi atumviza rero mwana wanje numukobwa nabona bimeze ukuntu kuna ariko araguseduza ihangane vyanse ko wihangana uze co wikingira ko kinejo batatinya kubivuga wewe urazi ko kwishuri bamenye ibintu bidusumbye ubwenge twebwe je nuko atarakura mugabo jewe ndazi ko ari ibintu namenye ntabibwiwe na mama kandi ugasanga mama aratinya kubimbwira kubera yibaze yuko yoba ashize isoni ku mukobwa wiwe alors que uriko uratinya kubimbwira ndabibona mu telefone ndavyumva ku ishuri ndabibona ku bagenzi banje so why iyo nyene ivyo bintu twumva ngo biri tabu ivyo nyene twumva ngo birateye isoni kuvuga hego kera ntaho babimenya umwana yari wo gusenya ataha yarazi inzira ija kuvoma no gutaha gusa ariko ubu amatentation ni menshi amenya Google Ishi kwisanga hari anya kandi je nakundana ndafise umugenzi akundana n'undi azakundera black azontera inkuru je ca numva ati naho mvye vyancitse ukacero utinya kubimbwira nk'umuvyeyi wanje kandi nabimenye hanze nibaza ko rero umuntu wari we wese cyo to kubakobwa nimba utwaye inda si ngombwa ko ugira icyumviro cyo kwikurayo oya vraiment ariko mu gihe udafise se utazi kujya bivuze baruzuye batafise bari akabutazi uwaguteye inda baruzuye benshi cyane benshi mutibada baruzuye agatwara inda kanayivyara ataramenya se w'umwana akezita ariko aho naho barisanzuye gose ukarenza ukezita vraiment ukiri inkumi biragoyesha wumva umengo ni bisanzwe uwo muhuye kwa mugabo kandi ukibagira yuko ejo canke hirya yejo ushobora gutwara inda utipfuje ariko muri ico gihe si ngombwa kucugira icyumve cyo kwikurayo koko deja ujya mwana we ni mu innocent ntazi ikintu na kimwe ivyo nivyo mu Burundi mugaratse ko hanze avortement n'ikintu cyambere gisanzwe nico nashaka nzeko mbega aha mu Burundi ntushobora kuba wifuza gukura y'inda ukagenda kwa muganga bakayigukurirayo ntavyonze mugabo none bazikurirayo he antuka si muhira ngari aba antuka si muhira bazikura kwa muganga kandi nivyo ariko mbega ijya novuga iyo service kuko nabaganga nyine babikora kandi abanyene bari professionnel no bazigukurirayo mbega ntibishobora kuba officiel ati iyi service bon kubera ko ari benshi batwende batifuje none ibaze ntako nshaka ko twevolue ntabwo nshaka yuko tumera nko hanze tugatera imbere nk'ibihugu byo hanze ico kije Greta wo bikora à l'aise kuko uvuga ati igiyeyo umve na president no mu telefone rero wongira iki kandi waravyemeye urazi yo reka nimba abakobwa batwara inda ku munsi ari 200 yo bari jana bocha babikora bidegemvye reka ntaco basi wa muntu afise insiguro z'impamvu agomba bikora ushobora kuba twayinda utazise egashitse mano hanze banza kwerekana igituma bakugenda uko nyene ngo nifuza ngabona yitwaye mugabo shaka kwikura bagufashe ku nguvu akuvuga ukaja kuvyara inda iyo umuntu utazi donc yagufashe ku nguvu ariko ngaho mba numva umengo abakwiyo service ati abantu kumbure bafashwe ku nguvu sinzi hari impamvu bidashobora kwemeka
hari impamvu idashobora kwemerwa kuko tugifata nk'ingo kwica je sinzi kuko turacara abakirisu vraiment kungana abarundi rero tumenyera n'ingoga ibintu tubayemo hamwe iyo service yoze cyambo cawe oya reka reka nakubwiye ku munsi nimba yatwaye inda 20 Yeah. ko twari ijana ko byo bavyemewe yawe reka bigumuka twishiremo ko ari Tugira icaha igitinyiro. twishiremo ko ari icaha twishiremo ko ari kwica niwe niyo byo navuze niho co munakubagana gatoya aha uramye tereka ntaco menye aho ngeza yego ndaza kwikingira Yego. ntaco mugabo menshi no musi tindi mu gihugu ninamara kuyitwara nta avortement yemewe ukabyishiramo mu mutwe ukonyene menye ingene igomba kwikingira canke nimba uhejeje kubona vyabaye hari ibintu vyinshi bakunda kugira yes ikintu ca kabiri nshaka kutuganira ko kiravuga kunya mbega bon sinzi kubizi cyane ariko turaza gufashanya ndetse no dukurikirana muri commentaire baraza kudufasha yeah. mu kubana hagati y'umuhungu n'umukobwa ni ngomba ko basezeranya kuvanga imitungo bon nivyo tumenyereye ngahi wacu mengo ni kuvanga imitungo Yeah. ariko kandi hari abantu benshi muri kino gihe basigaye bareka batinya kurongogwa kubera ko jewe nje kurongogwa n'ibintu vyanje hama umuntu twahuye akuze bice bigenda gute mbega ni ngombwa yuko dusinya kuvanga imitungo hari ivyo bita ama séparation des biens n'ibindi Yego. mbega bon umuntu ntaba kwiyogira shwa avuga ati no okay tugiye kubana aho dukuze wewe dusinye ukuntu mbega nibaza ko ari namamizi uno musare bakugusanga bise 40 35 yibereye muhira vraiment aramahoro bageze tumanivyo muhira nekanire muhira ariko ntavyo kuja kurongo ko ntwari ibifranga ko akonja kubishira mu rundi twahuye dukuze ntikubwa ntibibaza yuko kubana donc kubana hagati y'umuhungu n'umukobwa bakavanga imitungo nibaza yuko biri mu bituma abajone benshi no musfatanya kubaka ego vraiment nivyo vyinshi kubera ko biragoye ibintu warondeye wabiriye yashu urumva warapambanye ukaca wumva yuko ni wamara gusinya bibaye ivyiwe nzogabura urumva aho ni mu gihe si afise ivyo munganya birateye aho n'amahoro dufate ufise wenyene kenshi ne ku bagabo ugasanga agize mariage yarubatse inzu kubera mu mutwe yishizemwe ati jewe umugore ntegeza kumuzana mu nzu nubatse hamushitsi iyo nzu ikaciba y'umugore aya yofuma iba ku bana inzu iba ku bana ndetse shaka kuyandika ku mugore yofuma ku bana kubera ko abantu barahinduka bahuye bakutse urumva ivyo mutaronderereye hamwe ni ukuvuga iki jewe nje mfise 100 kuri konti wowe ufise 100 kuri konti ni gwanje ni gwawe hama tuyashize hamwe kugira vyare 200 tugire business zo tuzanira $5,000 izo $5,000 nizo zizi wacu kuko twabirondereye hamwe ngayi wanje ni gwanje wawe ni gwawe cyane ko byari bikeye kugenda vraiment kubera ko ucunabisonera mu mutwe ucuwishiramwe ati jewe amatungo nayo mugabo canke nayo mugore sayi wanje nayo uruvyaro rwacu mugabo rero n'abandi bakundana bakavuga ati shaje ndagukunda uzobigenza uko ushaka akabimuha vyose akabimwatika ko akavuga ati jewe ndasinye muri etat civile yuko ivyanje n'ivyiwe nivyo vyo kuvanga amatungo ariko ikibazo bakobwa murahinduka jewe na Jenny fitiye 5 million kuri konte ndifitiye inzu yanje Nyabugete canke hari hano mu Kinama hari hose hama uraje wewe nta nakazi ufise ka 300,000 ku kwezi hama ngo ya 5 million cyo twi ikibagwacu umugore wicambwe nguratsi none ko acabigwiza none ivyo ona none iyo nzu nindazo yijera gasha indazo yibungabunga ega n'abagore barafise uruhara mu matungo y'umugabo rero ibizoza après nimba ari entreprise watanguye wenyene hama tukagira mariage kiri ntoya ikagendera banini ivyo tuzobigabura naho vyoshika hano tukadivorce kuko twabirondereye hamwe so rero nibaza yuko benshi batinya kugira mariage kubera avuga ati mugabo je mu Burundi sindabizi neza ariko hena gico mangaruke mu Burundi umengo ntiba précise exactement niyo tuko turiga biga imisi 3 gusa kandi yega barabikubwira urafise amatungo wora yafise ni muvuga kirika ngene mu bishaka buryo barabivuga ego je ndi batwa barabivuga ko kijya etat civile ivyo babigisha muri etat civile ça n'a rien à voir ivyo babigisha misengero misengero babigisha kwihangana kubahana etat civile ni direct n'amatungo asesagura muzovana ari infidèle bakwigisha ivyo onye muri etat civile
rero urumva ni ibintu nyene civile nyene donc kenshi iyo uzi ko ufise amatungo urayavuga kiri kare ati ayanje ndayafise ni gwanje. aho nyine ntumena ko atari kuba honnête ku mukunzi wawe. jewe nze nzanye 10 000 ziri ku ruhande rwanje hama hageze ko tubaciye mvuga ngo izi 10 000 ziguma ku ruhande. Hani kintu ne ko atari kuba honnête sikuvuga ngo kutaba honnête. None izo 10 millions kubera iki tuziga mu gihe dukundana koko gute izo 10 millions nazo tushobora kudushyira hamwe amaturonderere hamwe. Sawa aho ni bon uraterere hamwe avyare yandi. Ariko mu gihe uravuga ngo 10 millions dufate arabizi ngo nihagera ko je nawe ngo bigashika ngo tugahebana ngo tuzoyagabura hago nukuba malhonnête. Je twoyagabura gute kandi atari gwanje. Hama kandi kini naco mu gihe wakunze umuntu wakunze ivyiwe peut-être andiko mvuga abantu bagiye kuri urukundo ntiwoshavura ngo ivyiwe ngo ntiyari ngo ntimuri ko murabigabura. Uri nk'umugore par exemple cyangwa abakobwa uvuze afise 40 ans gasanga arageza ntagire mariage kubera iki kubera azovuga ati bishitse umuhungu azoyasasagura bishitse tugahebana tuzoyagabura. Aho ni mu gihe utabisinyaye je nibaza ko babisinyana amatwi asumira barabisinyana. Ariko naje sino kwisantales mu gihe tugiye kubana Gleta amarade nawe gwa twaba tubanye iki none uzabakurikiye 10 millions zacu ego uzabakurikiye 10 millions zacu harimo urukundo mugabo nyine urukundo none we egawe urimwo vyose reka turonderere hamwe tuzogabura ivyo twarondereye hamwe ego je te jure hama kandi tumenye neza yuko benshi baca bikika mu kitu tubibona mu mafilime mbwa nino birahari. Ariko niko kuri urumva ugasanga umukobwa agiye ku mutipe azi neza ko afise amahera akemera akazokwifunga 10 ans babana après 10 ans akaca asaba divorce. uno musi ni uko akaca avuga ati ti none ya mazu yose bya bintu vyose twasinye yuko ivyawe ari ivyanje. Ukasanga uri umugabo ukasanga bakubwira ati none we nta makuru wari ufise je mukobwa mwagize mariage akora amatungo yawe yarashaka gusaba divorce par après kugira muzobigabura. Rero benshi nivyo baca biyumvira bakaca bavuga ati no ivyanje ni ivyanje vyawe ni ivyawe tuzogabura ivyo twarondereye hamwe. Kandi igituma nuno musi ari abakobwa bariko dukurikirana kumbure canke mu kibani wacu aja kubana n'umuvieux n'umuhungu canke n'umuntu akuze maybe ko yapfakaye ariko atari kubera ko amukunze arogira ngo bishitse kubera nimba akuze bishitse mu myaka 5 agapfa bice bivyiwe urumva aho bakurikiye ibintu bakurikiye umuntu donc sur urukundo rwo gwakujanye mugabo kenshi urabayetona ugasanga muri testament si bwawe basanga iyo nzu mubamwo yayanditse ko uwo bavukana wowe uzi ngo ni kwawe cyangwa ugasanga ugize n'Imana mwani mufise abana ibi bintu ya mbere yanditse ku mfura yimuramvye yanditse kuri naka yikirire yanditse kuri naka batanakimufise ariko nk'umumama uca ubiryoherererwa kuko nta mwana azoguta aho nuko ugize Imana ariko yavyanditse ku bana bawe muga nta bagabo bo bigira nta mugabo atokwandika ibintu ku bana biwe ngo yandike ku bana bo hanze ariko tumarika kuvyandika kuri wewe umugore wiwe kino yavyandika ku mugudi umugore ariko mama aramaze kuba umwe shaya en tout cas jewe prénom ndageze mariage nkaca nihuta inzu ndiko nduba nkaca ndandika ku mugabo wanje ako yandika kikayize kubera iki urwo rukundo ndababujije reka abantu babigira murarinda mutubwire izo formule uwo muti mwari sa ndubatse inzu irahetse nkaca ndayandika ku mugabo wanje nkunda kubera ko kutsumba kayize yo oya reka d'ailleurs biruzuye abagabo benshi bandika ibintu ku bana babo kandi batwara ko guca ubwenge ego onondoje nivyo vyitwa kubera ko burya umukobwa canke umuhungu arahinduka mwahuye mukuze à l'aise canke ntaciye abana ikigaba prénom nk'uyo mukobwa uvuze wa 40 ans yazanye ibintu vyiwe aca yitaba Imana umugabo akaca bikigaba za business zose akazisesa mu bantu mu bamaraya canke wakiye abana kibagira bakatembera mu barabara bakavuga ati ne twige twe dufise amatungangano ameze kunuku kandi burya urazi mu rugo hagati y'umugabo n'umugore kenshi ni bande basesagura abagabo abagore ntibasesagura burya barasesagura cane n'abagabo
ntihama hariho en general n'abagabo en general n'abagabo reka abagore basesagura cyane umugore arinze asesagura my friends umugabo yabamwankiye oya mvuze umugore arinze asesagura aba ari pire gusumba umugabo ego aba ni ndangira birinze biba vraiment ku mugore aba ari pire ku mugabo umugore asesagura ntibinaryoshe vraiment no mu rugo usanga hadateka ibintu bitatonze ku murongo normal mu mugore yari umuntu yuko umugabo atanze 10,000 yagwiza nimba yatanze umuceri n'ibiharage umugabo asanga haganyama ku meza agasosi kamuta neza bisanzwe umugore yarakwiye kuba umugwiza mu muryango mbwa ntiyarakwiye gusesagura ha umugabo nawe asesaguye gwiwe n'ahara y'umuryango urumva kubwira ati nayarondeye gusa cajya abana bacuza mu ibarabara ukunda akabare usanga umugabo akunda akabari gusumba urugo yego n'abagore mugabo arasesagura hari abagore bakunda akabari burya cyane gusumba urugo umugore adakunze akabari aca akunda kwambara neza kugura isakoshi y'ibihumbi 100 ikirato ciza kurisanga umwana yiga ku ishure mbi ariko nawe ucamwirukanye umugore akunda gusa neza mu rugo hatameze neza ubona bafite ibindi nakararondera kumbure kudusore sore oya urashobora kubigira kubera kamere yawe kuko amusa neza usayangana uryoherende of course hari abantu bashobora kuba bahembwa ibihumbi 300 ku kwezi mugabo agasa nk'umuntu ahembwe miliyoni kubera iki ashaka kuba ahembwe direct shopping ni shopping nta investment nimwe ari karagira ariko uri mu rugo why not batubwira ngo amahera abagore ngo akora muri Kongo kenshi abagabo none amahera abagore akora ryari akora hehe mugabo umugore w'injambwenge arabika amahera y'umugore aza ay'umugabo vyanse yahetse aho n'umugore w'injambwenge okay none niho aza yo yaheze y'umugabo ariko canke ni gusahiriza nimba umugabo ari hinzu ya 200,000 cyangwa 300,000 umugore nakamenya ati yego aho ndikovuga umugabo ari response mu rugo ruri stable k'umugabo n'umugore mwese murakora niga ko umugabo uzokumva kasaba amahera umugabo ari kasaba amahera umugore niga ke vraiment umugabo arakubwira ati je ndahembwa ndari hinzu ndari harasi ndari amashuri y'abana wewe gwawe bika kubera arazi yuko ayo umugore kubera arazi yuko ayo umugore aza mu bindi bintu ndavuga kumburije ku kazi mazigiye batampemba aho uca mikora kuri yandi y'umugore canke naho umugore ati ala base niko byabikwiye kugenda canke naho mukavuga ati umugabo akavuga ati dusabana 5 reka ndire 3 worihire 2 donc umugore yamaza gusahiriza ay'umugabo ico kintu uvuze nico uko n'umugore w'incambwe ngabika hariho n'abandi baca profita kuri iyo procedure kuri iyo situation rero umva yiwanje nzara sakoshi nziza kubera yabavuga ati jewe amahera yanje mugabo ntangora jewe mugabo ntangora vraiment niwe ari byose so jewe rero ngira niyamiza muga siko byari bikwiye ugenda warukiye muri 300,000 uhembwa kugijana 200,000 ukameme wayakoreye kameme cyo gasohokana umugabo kunoye ugacumiye kare cyo gasohokana umugabo ugavuga ati bon kamwe nagira umuseka ndagusohore ikatu nabana kumbure n'umuryango gacha ugasangira kamwe nibaza ko uwo ni umugore mwiza bon twako tuyaga ku ngingo zibiri nibaza yuko kwa nosoka dukurikirana akomatanga ya munsi ni gute d'abord kuri kimwe cyambere umukobwa atwaye inda muhira kubera kiba cyamufata bamufata ngicibo mbego no munsi biko byabikwiye kubandanya biriko biragenda byabikwiye kugenda gute no munsi mu mujene yatwaye inda muhira ngombwa yuko muhira bacamwirukana cyo kimera kera bacabaza kumuta mu gisuma nyenzi uno musuko ico gisuma nyenzi atayikigihari canke iyo mico atayigihari amiceke binaco ni mbega mubana koko n'umugore canke hagati y'umuhungu n'umukobwa mugiye kubana ni ngombwa yuko muvanga imitungo kubgawe ni ngombwa yuko uvanga imitungo okay wewe aho hantu uri uraza amahera ufise konti ya urayizi uwo muzubakana ubona ko muzocanga ibintu kweli nibaza yuko umuntu abakwiye kuba honnête ariko naho batwigisha bakwiye kubiprecise umengo hari imice itatu kuvanga kugabura no kuzogira ivyo mwarondereye hamwe umengo habwo nibaza ko ivyo tugira nivyo kugira ivyo twarondereye hamwe je ndibaza ko ari ivyo mugabo aho naho kenshi ifo kubisinyara kuko ndazi neza ivyo bintu nubwo tubiminimiza hari abantu benshi bamara imyaka myinshi byaranze ko ba divorce kubera amatungo mugiye mufise atakintu mwarondereye hamwe biroroha uko kubgawe vyogenda gute justement il faut kubisinyara avant
nimba warasinye yuko mubishize hamwe Yeah. ni divorce biba byoroshe ni mwemeye ko mushize hamwe ndiswa ni 50-50 nimba wavuze ati aya mazu ni gwanje umugore ntaca murabako mukabisinyira meme ni divorce biroroha bavuga ati sawa nivyiwe donc kenshi tugenda gusinya ibintu tutabajije aho ngaho acagaro ikintu c'ubwizigirwa gute jewe dushobora kubana hama iriya nzu yo mu Kinindo ngo ni Imana yonyene sha nta kwizera umwana w'umuntu Izera Imana yonyene nta kwizera umwana w'umuntu kwizera nawe gakwize ukuri kw'Imana kubera ko birababaje justement ibintu warondeye wabizi yashu umugore akacaza kubikurya kandi kenshi kugira uzonamenye ko ari umugore we surtout y'ufise ega benshi abantu kenshi batunze bizera gahoro ukavuga ati usanga uje kubera ibi rero ukaca ugenda n'umutima wose ukaca wimwandikako ntuzurire uraba abantu abakobwa nabo muri misi bazi ubwenge kubi bagira ikintu cyitwa ifaranga ariko akakuza kugira ngo ejo canke hirya y'ejo utumupfa muri kumwe umugore ni umwamikazi ega ntitwa umwami ni umwamikazi umwamikazi nawe ryamari ivyo umwami avuga aha yes griteka ndagushimira cyane gose merci beaucoup namwe kandi baza yuko tuyaze ku bintu vyingira kamaro ku munsi akadukurikirana maybe ashobora kuba yafashijwe hama kandi commentaire ngaho musugira ngo nabandi bantu kumbure bashobora gufashwa ni benshi bari muri izo situation yabuze amahitamwo mbega yanse kubaka kubera kavuga ati jewe nzose n'umuhungu jewe twahoye dukuze n'umukobwa jewe twahoye dukuze aca binyononera agatuma yemera kuvyarira iwiwe pani wabo iwiwe kubera yawe nawe urumva genda muri leta civile nimba warakunze umuntu ubabwira ati ibi bintu nivyo wanje gusa ukabona uwo muntu yanse ko musinya akagoma ari muri nkunda rero azoba yaje kwera ibintu wanje n'unkunda vraiment azoba yaje kwera ibintu kwe gutovuga ati sawa ufise 10 millions je tukagira mariage azoba 20 ukabiva mu vyishira mu mutwe kuko hakuja kugwana n'umuntu ngo yanse kukwandika ko ibintu haba ari byo warondera vraiment waba mushika k'ivyo bintu yes bon merci beaucoup Imana igwezagira cyane gose nizere kandi ko n'ikindi gihe yego vraiment nzoza ariko imbere ko turangiza surtout nabivuze umukobwa atwaye inda muri image dufise abantu niwe munyavyaha ntibigera biyumvira umuhungu rero byararinze bishika aho mba ntitwavuze ngo twovyikingira gute byararinze bishika icambere na mbere bavuga ngo umwana n'umugisha umwana n'umugisha cyane kandi umwana n'umugisha cyane ko bamaze kuvyara ndibaza bamaze kubibona sana umwana n'umugisha hama kandi urashobora kuba kuva umuvyaye utaroroherwa wirigurarira warabuze ico umugaburira itu muganagira ndakubwira ama association menshi afasha abakobwa bavyariye hanze hama kandi aussi il faut kumenya maintenant nturi wenyene maintenant nturi wenyene uri kumwe n'umwana ufise umwana kurindire ko ibintu vyinshi namamvuga ikintu umwana akeneye umumama afise umuneza ntakeneye mu bijya bintu ngo akeneye ngo strong mama ngo akeneye ngo kubona uri forte akeneye ngo kubona ngo utarira akeneye kubona umwana akeneye umumama ari épanoui umumama afise umunezero muri we so ni wabandanya rero akayabo watinya akayabo ni wabandanya rero udeprima ni wabandanya udeprima umwana arabisanta kandi surtout ho hata n'umugabo ufise ngo amurabire akarorero kiwe ni wewe rero ifo kumwereka yuko uri umumama unezerewe uri umumama ugumutwenga ufume wiforsa bra umutwenga umerewe neza sourire kuri bouche yego uri heureuse pana kubera ko karumva nta numwe yarakunezwe nta numwe ariko ubu hari umuntu inyuma yawe akurindiriye surtout uwo mwana rero nuwo gukorera nuwo kugira ibintu byose kandi kenshi vraiment ndabizi neza hari abantu baca baba responsable bavyaye ego atarazi responsabilité cyane kandi biraryoshe nabone batwebwe vyiza kandi ubukuze deja uvuye kuba umukobwa uyonya aba yaratahuye yuko hari umuntu amurindiriye hari umuntu umukobwa wose ariko nuko biba kugenda ukavyuka ukavuga ati hari umwana ndindiriye muhira arandindi surtout umusingo mama ho nabivuze nta mugabo ababona impande yiwe nta mupapazi peut-être ni wewe rero wenyene ku isi abona rero akeneye umuntu ari
épanoui. Yes, merci beaucoup. Merci. Imana igwezagire cyane gose sinza ko Amen, kandi amen. tuzosubira kandi n'ikindi gihe ubandana n'ibikorwa byawe neza. Murakoze. Twarinde n'izindi evenement kandi twararyohewe n'izindi evenement ziherutse. No biri mu kusubira. Asante sana kanashimira cyane gose wewe wakurikirana kino kiganiro cya du début à la fin. Wewe wese ukurikirana kuva umunsi ku munsi Magic Channel TV ndakuzagira subscribe, like na share wewe mushasha ukiraba kino kiganiro commentaire kugira ngo tukomeze kungurana ubwenge. Asante sana.